Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti z'umusaraba, bene data abakurikira ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Ndabipfurije kugubwa neza, amahoro, umugisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe, kandi ndabipfuriza n'ibihe byiza bya Pasika. Turi ku munsi wa gatanu w'icumweru kigira kabiri mu byumweru bitatu twafashe kugira ngo dushobore kwibukiranya iby'agakiza twahawe, urugendo umwami Yesu Kristo yaciremwo kugira ngo atugeze kuri kano gakiza, atugeze kuba twitwa abana b'Imana, abaragwa b'ubwami bw'ijuru. Imana ishimwe. Twahereye aho umwe muri 12 Yuda Iskariyota yamugurisha imbere y'abaherezi. Ubwo rugendo niho twaruhereye muri ibi byumweru bitatu. Turabandanya uyu munsi tugeze aho Yesu yari ari ku musaraba, tukavuga urupfu rwiwe. Dusangire iri jambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 23. Turasoma ku murongo wa 44 tugeze ku murongo wa 47. Haravuga ngo, kandi hari nk'isaha zitandatu ubwira kabiri bukorana mu gihugu cose gushitsa ku isaha y'icenda. Izuba ryazimanganye, igihuzu ikingiriza hera cane h'urusengero gitandabukamwo kubiri. Yesu amaze gusemerera n'ijwi rirenga aravuga ati, Data, mu maboko yawe ntoshyize ubugingo bwanje. Ahejeje kuvuga atyo aracikana. Mugabisha w'abasoga 100 abonye ibibaye ahimbaza Imana ati, nukuri uyu muntu yari umugororotsi. Imana ishimwe. Nkuko nari mpejeje kubivuga, turi kuri teme tuzomara ibyumweru bitatu twibukiranya, twongera gusangira, ivuga ngo urugendo rwo gucungurwa kwacu. Haleluya. Bene data, twaracunguwe, turabana b'Imana. Ibi byizigiro ni iby'ukuri kandi aya majambo nayo ukuri ntibisubirwamwo. Twarahawe agakiza, intsinzi yarabonetse. Duhimbaza Imana. Imana ishimwe. Tumaze gusoma aya majambo rero, aho tubona umwami Yesu Kristo mu rugendo rukomeye amaze kugurishwa na Yuda Iskariyota. Igihe kitoroshe c'umubabaro cyari gitanguye kuri we. Cyarabandanije Getsemane aho yasengana umubabaro, agafatwa akajanwa cirirwa urubanza, aho yashinyagurirwa, n'ibindi byose byakurikiye kugeza amanitswe ku giti igorogota. Dusomye ngo hari nk'isaha zitandatu ubwira kabiri bukorana mu gihugu cose gushitsa ku isaha y'icenda. Imana ihabwa icubahiro. Ndavuga ngo Imana ihabwa icubahiro kuko naho byari bihe by'umubabaro, naho byari bihe bikomereye Kristo Yesu, ibihe bikomeye mwijuru, ariko ibi bihe byabyaye umunezero. Ibi bihe byatumye havuga impundu, ingoma, ugushima Imana mwijuru. Intsinzi imaze kuboneka. Haleluya. Bene data bakundwa, iyi saha y'icenda Bibiri itubwira ngo Yesu yarasemereye, aravuga ngo mu maboko yawe ntoshyize ubugingo bwanje, maze aracikana. Isaha y'icenda yari imwe mu masaha n'isezerano rya kera abaherezi batanga ibimazi imbere y'Imana. Naha rero turabona isaha y'icenda hatangwa ikimazi gitandukanye n'ibyatangwa kera, bitandukanye n'ibyatangwa n'abaherezi, bitandukanye
n'amapfizi y'inka bitandukanye, n'amapfizi y'ihene bitandukanye, n'imyagazi y'intama bitandukanye, n'inuma zatangwa. Aha tubona ngo umwami Yesu ubwiwe ikimazi kitagira agasembwa, haleluya, kiratangwa ku isaha y'icenda. Arasemerera maze aracikana. Amaze gucikana, twabonye ngo hakoretse ikintu gikomeye. Yerusalemu mu rusengero rw'Imana, Imana ishimwe, hari ikibanza cyitwa ngo ahera n'ahera cyane. Hagati y'ibyo bibanza bibiri hari igitambara kinini cyari kimanitse cyahatandukanya. Icyo gitambara nta n'umwe yari yemerewe kukirengana, n'umwe abaho uretse umuherezi mukuru, nawe akaharengana rimwe mu mwaka, yinjiye ahera cyane ajanye amaraso y'ibimazi, ajanye amaraso y'ibimazi byatanzwe kugira ngo yinjire asabire imbabazi ubwoko bw'Imana. Twabonye ngo icyo gitambara gitantabukamwo kabiri, ikimenyetso ko ibimazi by'amatungo, ibimazi by'ibitungano igihe cyabyo kirarangiye. Abaherezi akazi kabo karaheze. Umuhuza wacu ni Imana, ntakiri umuherezi. Umuhuza wacu ni Imana, ni Kristo Yesu, haleluya. We yinjiye ahera cyane ho mu rusengero rwo mu ijuru, yinjirana amaraso atari inyamaswa, ariko amaraso yiwe bwite. Imana ishimwe. Uyu munsi bene data, dushima Imana kuko dufise uburenganzira bwo kwinjirira ahera cyane. Imana iduha kaze, Imana iduteza amaboko kugira ngo umutima wose umuntu wese yicuza akihana akatura ibyaha byiwe arababarirwa. Imana ishimwe. Twabonye ngo Yesu Kristo umwana w'Imana arasemerera, aravuga ngo mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Imana ishimwe. Ngo umusirikare yaratwara cyangwa yararongoye abandi basirikare 100, uyu mugabisha w'abasirikare ngo aba amaze kubona ibibaye, aravuga ngo uyu muntu yari umugororotsi. Abandi banditsi baravuga ngo uyu muntu ni umwana w'Imana. Umwe mu bamubambye mu bategetsi bari bahagarikiye kino gikorwa cyo kumumanika ku giti abishingera intahe, aravuga ngo ni umwana w'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Bene data, twabonye ngo ubwira kabiri bwuzuye igihugu cyose. Twabonye ngo igihugu cyose cyuzura ubwira kabiri, bivuze ngo Yesu Kristo yararetswe. Yesu Kristo yari wenyene, amara amasaha 3 amanitse ku giti mu mubabaro ukomeye, mu mwijima wicura burindi, kugira ngo jewe nawe duhabwe ubugingo budashira. Yabonetse nk'ikivume ibyaha byacu, umuvumo wari kuri twebwe, Mwami Yesu niwo yikoreye kugira ngo jewe nawe tubabarirwe. Uyu munsi Kristo Yesu yaduhaye imbabazi. Uyu munsi Kristo Yesu yaraducunguye. Imana ishimwe ku bwawe mwene data wamaze kumenya iki gikorwa cy'umusaraba, ukamwakira Yesu ukababarirwa. Ariko ushobora kuba wumvise iri jambo ry'Imana utaramwakira Kristo Yesu. Muntu w'Imana, ntibikenewe ko utanga ikimazi cy'igitungano, ntibikenewe ko utanga ifeza cyangwa izahabu. Agakiza ni ku buntu. Yesu Kristo yaraducunguye. Gusa atura, emera kuri umunyabyaha, izere kino gikorwa Yesu Kristo yakoze, emera ko yadupfiriye ku musaraba, izere ko yazutse mu bapfuye ari muzima, yicaye iburyo bwa Data mu ijuru, urababarirwa. Imana ihabwa icubahiro. Ndabifurije kandi kubandanya kugira ibihe byiza bya Pasika mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.